Musiri Champion TV. You are my champion. Reka ndabaramutse ndabipfuriza ubuzima bwiza nongere ndabaramutse kandi again and again everywhere in the world aho muherereye ndabwira ko ndabakunda cyane nkuko bisanzwe umunsi kundi tuba turi kumwe manimizi bashiriya no indundi kasi urabe supu y'ubunyegeri mavuta y'abademo mudakubitwa subiza y'unkuye stilo rouge hama kandi muramenyereye cyane imbere yanje murabona umusore aberiwe cyane ameze neza cyane bamwe mu bantu muri ko muraraba iyi televiziyo dasiko muramuze cyane si uwa mbere si mushasha si ubwa mbere mumubonye mwahora mumubona umunsi ku wundi uyu turiko turavugana murazi ko asanzwe afise ibikorwa bikomeye cyane ni n'umukinyi w'amafilimi yamenyekanye ku rwego rwo hejuru aho abaririmbyi benshi mbere bagiye baranamwitura si n'abaririmbyi gusa abakinyi b'amareresi baramwituye benshi uyu muramunzi hama kandi suko gusa ndaza kwibutsa yuko asanzwe akorera mu Kigobe ubu nyene turiko turavugana murabona ko namaze kwishikira muri Kigobe abantu bahazi bazi kuri Kibunowa donc uwo ari wese wovuga umuntu akubwiye kuri Rema FM cuhumva kuri Kibunowa mu Kigobe niho asanzwe yuguruye donc ico twovuga ikintu gikomeye cyane big deal hama kuri babaririmbyi umuririmbyi akeneye gukora umuziki mwiza umuririmbyi akeneye gukora clip video imeze neza hama kandi namwe bakinyi b'amareresi mushaka gukora amareresi ameze bien sana uyu munsi namubazaniye kugira ngo abahereze byinshi murabona ko nafashe umwanya haja kumuraba kugira ngo ibintu bigende neza manimizi bashiri Musiri Champion TV on the winning time selector man in a deep race hama nza ndamwakira kuri micro kugira ngo abidondore dushe tuganira karibu cyane papa murakoze cyane ariko numvise uvuga amazina menshi kabisa ariko jenza kuvuga ngira ayashika abiri amazina yanje ni Happy River niyo bamenyeye ko ariko Nzambimana Olivier niyo niswe n'abavyeyi ego cyane bo uraza kuzura manura ka micro cha aho ni bo okay Happy River ku bantu batamuzi ndazi ko wa musore waramenyekanye cyane ndakuzi siko ariko Happy River ku bantu batamuzi donc gerageza kugira ngo wibwira abantu rero batari bakuzi bamwe mu bantu batari bakuzi babwire nabishasha donc ku bantu bari bakuzi mu bintu runaka ukaba waje anyway nabonye wasoye n'indirimbo shasha turaza kubivuga inakariko ubanze ubibwire muri rusange murakoze cyane ego ku batamuzi Happy River no mukinyi w'amafilme yakoze amafilme atandukanye ariko ubu naho akaba ari karakora n'umuziki ego urakoze cyane Happy River uri numwe mu basore bavuga yuko ufise amafaranga menshi iki kibazo ngo magubanze ukimbarire kwanza amafaranga menshi ahera kuranga amafaranga menshi arahera donc umuntu agezaho yigejeje amafaranga menshi guhera ku gihumbi 2,000 ufise menshi ariko nta rero sinzi menshi uvuze my friend nta muntu yambara ko adafise inoti bon ayo ofisi yose ndashimira Imana ego cyane bo twigarukire apaka yuko nza kukubaza byinshi barakuzi basanzwe bakumenyerere mu mafilme ni kintu gishasha tutari tuzi kitahoramho donc aho ushobora kubona umukinyi w'amareresi asohora indirimbo nabonye ifise qualité nkijya ifise amashusho meza ifise location nziza donc ifise n'ubwenge n'aka création ubona yuko aho umuntu yagiye hasa kiyumvira murakoze cyane apaka yuko twari tukuzi ku bukinyi bw'amareresi tubwire indirimbo yasohose nshasha iyi ndirimbo why iyi ndirimbo yaje na kuberiki wayise irizina murakoze cyane indirimbo nasohoye nayise kwa nema kwa nema ku bantu barashaka gutahura igiswahili neza nivuga ngo ni ku buntu bw'Imana tubayeho dufungura twambara niyo mpamvu niyumviriye ndavuga nti iyi ndirimbo yanje reka ndayite kwa nema ego indirimbo yoba yarakorewe donc mu Ruganda nasanze aho byose bimeze kuko ngaha nabonye ufise audio production ufise video production ufise na sare uraza kutubwira ivyari vyariko ungumba ngumbwiri yakorewe ngaha nyene indirimbo kwa nema yakorewe hano nyene muri Hidden Talent n'umwenyanyuzi w'amasanamu yitwa Vita ego Vita ni wasanzwe akorera hano muri Hidden Talent ego amakuru hande gwa audio production twasanze ufise aba producer babiri hariho Lily Every Pro hariho na ni Bedi best kubera iki washimye guhitamwa abantu ko ari babiri ukabazana hano jende umuntu nkunda abantu bahana ivyiyumviro kuko ndemeza neza ko umutwe umwe utigira inama niyo mpamvu navuze nti mu gisata ca audio reka ndashire abahinyanyuzi babiri kugira ngo baze bahana ivyiyumviro ego ndabemera bose barashoboye ariko ico bahuriye ko na hari babiri
uca usanga kirenze kurusha mwumvise kwa Nema uburyo ikoze utarayumviriza yose imbere y'akayiraba aca yumva ivyo mvuze ko atari ububesha. Urakoze cyane twinjire cyane mu ndirimbo kwa Nema, indirimbo ikoze ku buhinga butandukanye kwereka hari akantu hariho changement akantu uravye ugerageje kuraba indirimbo z'Imana za gospel ndiko ndavuga mu mudiho wo kuririmbira Imana hariho ibintu tutari tumenyereye hariho ubuce ugiye kuburaba donc warafashe umuntu vyerekana yuko ufise nimba ari impano yo gufasha ufise canke hari ico warashatse kwerekana twabonyemwo umwe mu musore yakoreshejwe na kamikazi asanzwe ari afise ubumuga bwo kutagenda adafise amaguru. Why iki kintu wagikoze kuko n'agakreation keza? Ego ujya musore amugaye nakoresheje muri ya ndirimbo ubwa mbere yavutse atagira amaguru n'amaboko. Rero urabona Imana ikora ibintu bitandukanye kugira ngo igaragaze ububasha bwayo. Kubona rero nashoboye kumukoresha mu ndirimbo yanje kwa Nema ni kugira ngo nerekane neza message yanje ndayitumbereze umuntu wese atahure. Kuko ugerageje kumviriza amajambo naririmbye ndaririmba neza mvuga ko umuntu wese uko ari kose aba kwiye kubishima kuko ukubaho kwanje canke ukwawe canke kuriya ari ubuntu bw'Imana. Imana niyimenya ati nashatse ujya kwabaho kujya nashatse ujya kwatunga nashatse ujya ko abaho buno buzima nashatse uriya kwamera gutya. Rero ujya muntu atagira amaguru n'amaboko biratangaje cyane kubona inda nyinshi zibaruka abana bazima bafite amaboko n'amaguru ariko ujya nawe akaba yakwibarutswe afise adafise amaboko n'amaguru. Urumva ni kwa Nema hama ncanerekana muri video ingene binezererewe n'ingene yagize ububasha bwo gushobora gufungura ariyambika impuzu narerekanye ingene yambika impuzu afungura anatambuka. Urumva ni ikintu gikomeye cyane aho umuntu wese ashobora kucigirako akavuga ati bwa bundi naho noba ndumukene kumbe hari uwundi andusha vy'ukuri genda na Kenya afise amaguru n'amaboko uriya nawe atayagira ariko urabona nawe nyene atayafise ko Imana yamuhaye experience ingene ashobora kubaho. Ego uravyijya ndirimbo ucubibona neza. Indirimbo ya mbere irasohotse kwa Nema yiwawe twitegeye ko hari izindi ndirimbo zigiye gusohoka donc zo mu mudiho uhimbaza Imana canke se hariho n'izindi ndirimbo zosohora zitari mu mudiho wo guhimbaza Imana canke se uzobandanya n'uruganda rwawe canke se ico twokwita amareresi kubandanya gukina amareresi? Jewe nama ndabivuga ko ndi umunyempano zitandukanye kuko impano zose mfise mvuze ngo ndazikoresha mu mwanya umwe ntivyokunda ahubwo nibaza ko nkwiriye gukoresha kwanza izi zibiri gukina filime kuririmba izindi zose nkaza ndazikoresha bukebuka ariko mvuze ndazitwarira rimwe zoba nyinshi cyane. So kubona rero ubu natanguye gukora musique nibaza ko nama nabivuze ko jewe ntabwo natanguye nkora filime natanguye kuva nkiri muto ndirimba imiziki ico gihe rero ntivyari vyoroshe kugira ngo ushobore kuronka umuntu afasha mu muziki ariyo mpamvu naciye mpera mu mafilime kuko ho byarankundiye ko amafilime nshobora kuyikorera. So bukebuke rero maze kubona ko filime ndayikoze bigakunda impano anje yo muziki sinayibagiye. Narigeze gusigura mvuga ko iyi company yanje yitwa Hidden Talent Company aho yazananye nuko nari mfise ciyumviro kuva mfise impano inyegeje kuko Hidden Talent ni ikintu cinyegeje murumva ko kivuye muri to hide kunyegeza. Rero ikintu cinyegeje canje yari muzike uno musi nkaba nshatse kuyigaragaza kugira ngo ijya mpano ntingumemwo ngo insazire ntayerekanye kandi ico yofasha mu gihugu canje. Uyu musi umuntu yoba keneye gukora umuziki turabona ko hari studio ikora umuziki donc audio production. Twizere yuko hari kindi kintu gishasha wobo bazaniye kubaririmbyi kiborohereza canke se hari kabijya kazohava kahava mu gihe umuntu akoreye umuziki ngaha muri studio wawe? Ku muntu wese avyipfuza vy'ukuri yumva ko ashaka kuririmba umuziki ukosoye naramuzaniye aba producteur babiri nibaza ko muza kubabereka hajya hariho Lili Every Pro hariho Bedi Best nabahinyanyuzi kabisa nemera ari nabo bashoboye guhurira muri iyi ndirimbo kwa Nema. Lili Every niwe yayikoze hama na Bedi Best yaraciye ko gato. Rero indirimbo ya hano ica ko bose babiri umuntu rero yumva ko ashaka gukora indirimbo muri Hidden Talent arahawe ikaze kugira ngo bamukorere umuti bamukorera indirimbo nziza cyane. Ego urakoze cyane. Hama tugishika ngaha batwakiriye neza tugishika ngaha twagiye tubona ama departement agiye atandukanye ari hano byose donc dufate ko Happy River bikora ku giti ciwe kugira ngo agere kuki. Ikintu ca mbere novuga jewe gukora ibi vyose n'urukundo ubwa mbere nkunda igihugu canje kuko
nyimba iyi company Hidden Talent irimo imiliyoni zirenga ijana na 150 nibisigura ko nabuze iyo nja kugira ngo ngende nshobore kugenda y'abandi baja nje America Canada canke Australia ndafise uburyo bwo kuba naragiyeyo ariko navuze nti no kubera jewe nkunda igihugu ciwanje ubu buryo nshaka ndabukoresha iki kintu mu gihugu canje biteza imbere abene igihugu b'abarundi kuko uzoterera imbere hano afise impano n'umurundi nyimba nzori hamakori ndayarishe mu gihugu canje c'u Burundi ivyo byose rero ndabikora kubera urukundo ubwa mbere nkunda igihugu canje c'u Burundi niyo mpamvu nashoboye gukora bino ni ingufu zanje zigera ariko ubona ko hari ico yoterera kugira ngo nkore birushiriza ibi nawe nyene arahawe ikaze mbo nigiki ushobora kubwira abantu rero donc bari basanzwe bafise ikibazo cyo gukora umuziki kuko twabonye hariho studio qualité zimeze neza z'ama video urumva canke se nibindi bigiye bitandukanye bijanye no gukora amareresi hano hariho production isanzwe yinyanyura amafilme production yitwa HFP Hot Films Production ukuvuga ngo ifise ikintu cyose gikenerwa mu gukora filme nziza kubakinyi ba filme barahawe ikaze ntibitinye nibavuga ngo hariya ngo harazimvye ngo ntitwojayo oya no akeza karigura nibaze tuzobagabaniriza ibiciro bakore filme nziza bareke gukora filme zitari nziza zidafite amajwi meza canka ama image neza hano kandi ikindi naco ukwashaka gukora umuziki nawe nyene tuzobazi mu gisata kijanye no gufasha abanyempano ndumva ko n'abasanzwe bakoresha amafilme canke abumva ko bashaka gukoresha ama video meza ama audio meza nabo nyene turashaka kuborohereza muri Hidden Talent kugira ngo bakore ibikorwa vyiza ibikorwa bifise qualité muri ya ntumbero alo amataragiriye eba hezo shirako mupira Manda yari aka asiya ya man ya